ishigwa rimenetse ya mpaka mbonye bibaye ya Toma Toma ndapambana Toma uramuze muri Bibiliya ngiye kwemeza yuko yazutse ndafise ama message yandikiye na Inati ndafise ngaha amubwira gute amubwira ati amurungikire namba ari umuriyoni ngo azogere nari nati nayo ambwiye ati ndungikire ngo ndi muri organisation ngo nzokwiyaranja kubyuronka award amubwira ati je mu miliyoni gusa award nzoca ndayigushikiriza none okay bro iyi telefone ni gwanje guyunga none ikandaye ko harimo naka audio naka moya ngebinga ndabona ama screenshot uronsa kanya please tuganire man jewe nataburiye direct nga muri PJ Classic nataburiye direct amafaranga yabone cash ahantu uzokumva hari bahazanye induru c'est-à-dire bisigura yuko ntivyabaye muri transparence nta muco vyarimwo. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cacu ciza cy'u Burundi kuba ari hanze yacu nkundira ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaye ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikirizwa na jewe Omario kuri ya Gateke. Uyu munsi nabazaniye ishiga ry'inyuma mu muziki w'u Burundi. Ishiga ry'inyuma ishigwa rimenetse ya bamwita iryo jambo risigura iki? Ishigwa rimenetse mpaka mbonye bibaye Toma Toma ndapambana Toma uramuze muri Bibiliya ngiye kwemeza yuko yazutse ndavyibonere ngiye kuvyibonera ngiye kubona neza yuko amafaranga bayamuhaye ngiye kwibona yuko yashitse ngiye kuvyemeza ko yaje ngiye kwibona neza ko yavyaye ngiye kwibona neza ko yamuteye inda apana kubimbwira ngo kagaga yarateye inda mbe narabibonye apana vya bindi byo guha ngo sheki herere mu majambo pana sheki man jewe nataburiye direct nga muri PJ Classic nataburiye direct amafaranga yabone cash liquide lisimbizo asema vumo ibi bintu ro bivuze iki kuba Rafa Pass habaye BMA bakora award bayiha uno kwita producer Joel ntibayiha iBreeze kubera ko uyu munsi bayihaye iBreeze batayihaye Joel ni kuvuga yuko kiriya gihe barahengamye uyu munsi niho babicishije mu muco uyu ni wayimerita bro ico bamenya d'abord abayitanze abahaye Joel yahawe na award ni award yabaye ngaho iri ku mugaragaro abantu yari ifise ingene abantu biyandikisha ingene bayijamo yari ifise n'ingene abantu batogwa n'ingene bahabwa ubushimwe iyi nayo ni challenge ko watsinzwe kuko baravuga ati urabizi neza mu Burundi ngene bimeze ni gake umuntu atsindwa vyemera ati natsinzwe niyo mpamvu ama competition mu Burundi aragoye kubera ikintu cyambere kigorana kenshi usanga ibintu bafatira ko kugira umuntu atogwe babiri flu ibintu babiyobeye bavyumva kandi kigira kabiri naco urabona abarundi nyamwinshi ntabwo bari connected kuri internet uravyumva bari ku ma radio ntibari no ku ma radio gusanga bari kuri no kuri ma Facebook cyane bazabigira ama commentaire kuri Facebook cyane muhandabira uzabe je muhandabira nka jewe ndaraba kuri Facebook ama commentaire ndonka nkaza kuri YouTube nta commentaire rimwe bashitse Instagram yo usanga ufite followers baki uravyumva so rero ivyo rero biri mu Barundi jewe dernièrement nari muri Tanzania nari kumwe na twagitura aba influenceurs batandukanye mugabo tugeze kuri boda wasanga bamenyemwo jewe na Mr Koresha umwanya ko tubane neza kubera iki twe turi active kuri Facebook mwana natanga nkara umupeti kuri TikTok afise plus de 200,000 abonnés Instagram nangari ayivi ngaza umupeti kuri TikTok afise video ifise 5 millions de vues mwa gasanga abantu sabaru ntibari mu benshi ntibari mu Burundi bari hanze wasanga rero twebwe turamenyekana cyane mu gihugu kubera twamenye imbuga Barundi bakoresha cyane ari nayo mpamvu rero usanga ari umuntu abategura nk'ayo ma platform ashize kuri site internet abantu batorera kuri site internet biragoye cyane yuko umurundi abarundi nyabwinshi baza kwiyumva yuko uwaba ari we yatowe kuko platform baba bashize ko si yabo niyo mpamvu ubona nk'ako iBreeze bavuze kugira pour départager reka dushire kuri Facebook or Facebook
mana bakira kumva gusa one way ni riri mu iyo ntuzenya iyo logo iri mu ndirimbo nyinshi urabona iri mu ndirimbo nyinshi ugeze gusa one breezy one way iyo logo iri mu ndirimbo nyinshi ziri mu matwi wanashaka na logo ya Joel iragoye kumva Joel kwiragoye nivyo ni ntiri cyane mu bitwa mugabo kire amweke umubwiye indirimbo yakoze ko na John producer mwiza amaze kuri indirimbo nyinshi nziza mugabo rero umugabo usanga rero ariko usanga omurashaka benshi ba Joel usanga indirimbo zakunzwe nabo kwa Joel ari abantu usanga bari active ku ma Instagram ku market usanga bara no gutora biraborohera ko avuga ati ni Joel niwe yakoze ni kasanga rero benshi ntibashoboye gutora kuri bibaho hari benshi bamukunda ayibwiza ariko batashoboye gutora bibaho batanabimenye usanga batabimenye ikibazo jewe cangira ngaha on uyu mwaka habaye ico no kwita ibi amahiganwa abiri yatunganijwe kwa producer mbese isanganiro wadi ntiraba isanganiro wadi yarabaye hatoye Berisim ndimwe mvuga ko wa producer voilà en fait amahiganwa agenda barabaye na oya platform show iziba muri December yeruka ni aba iba muri December Nubwo yuko hamaze kuba awadi yarimwe bose BMA habaye iyi BMA itunganije ama different ico no kwita ama category atandukanye yego urumva ukacusanga rero batoye urya Joel hama uyu munsi naho tubonye irihiganwa batoye iBwiz none uyu mwaka wa 2024 twacha tuvuga ati nuyuhe mu producer ari hejuru wewe cha uvuga ko ari novuga yuko mu producer aba hejuru iva na platform yagize ko dufate nk'ubu nka PJ Classic aturi canke ya Detective ashaka kuvuga uti reka natubwe dutegure natwebwe ama evenement ba menshi buri muntu se va n'umutaba yifitiye babivuga dufate nka 26 life ivuze ati 26 life yoyo yabonye ati hari challenge yabaye hari higanwa ryabaye wanashaka 26 life yari mu ba sponsor ba BMA bashyize nk'imitego ya BMA ishobore kuba sivyo kwasanga rero kandi gitangaje wasomye uwo bahaye gusoma muri kategori ya best producer ni waserukira 26 life ngane Evare Bisangi n'utwaza naye ngaje gutanga ivyunguka uravyumva kwasanga rero ubona yuko ari Evare yatanze ivyo vyunguka hari gihe bagwereza ati genda usome bagashabona umengo wewe usomye wewe usomye ni wewe wagize uri nyuma yavyo nuko abarundi tumeze kumbe hariho uyundi nama mbona dufate nk'ubu nk'igipolisi cyakoze operation ugasanga bagiye kurondeza umuntu yakoze ibintu ugasanga ni nka komisariya yo mu Kirundo yarakoze dossier riri baheza hama hageze gushikiriza icegeranyo cy'ivyakozwe ugacubana haje Pierre Nkurikiye colonel agacha avuga ucumengo dossier wewe aba mu ivyegeranyo igipolisi byo cyakoze akacaza kubitanga wewe ibyo bintu ngo Pierre Nkurikiye siwe kwabyo wewe arasoma igipolisi cyakoze akaca agenda kubitangaza yuko aribo babikoze igipolisi kirafite kine kiba gikora mugaka kiragira ni kwero urumva twaramaze gutora ya concept yuko ujya muntu aje gusoma ikintu niwe abari nyuma y'ivyo bintu me ujya arahabwa ivyegeranyo agaca atanga ivyo abandi babagize ko amatohoza rero Evrar kuri BMA yagiye gusoma bivanye n'ibiharuro bo bafise urabyumva mugabo cyavuga ati none jewe nka nkuserukira 26 life ko ibi byabaye uko habayemo challenge je fais quoi ni hagari acavuga uti kugira abantu tuba departage ikatugire challenge yo challenge ntibayibwiye ni iBreezy ntibayibwiye ni Joel tushize ngako hari abantu bavuga yuko ngo yaje gupinga ijya BMA oya sugupinga ni challenge yabaye ko iyo bari gupinga BMA yacatora abantu bose bari muri ajya makategori amakaca bashiramo mugabo yitoreye bajya babiri gusa bagize kuko umenye yuko nuwa basomye ni Evare Bisangi wabyumva ni nkuko nundi wabaye kategori ya meilleure chanson cha meilleur quoi mais patate byari mu hajya ni nkuko nundi ari kuvuga utebara ujya n'umuntu wanangirika dutegura ibindi so nuko rero bivuga ari yuko
kandi iki ni ikintu gifasha kiratuma tubandanya dufise amakuru ana nkuno munsi kuri Agateka maronse ivyo mumbaza yego maronse ikiganiro mu nkoresha maronse ibibazo mushobora kumbaza kuko hari ikintu cyabaye ni content yabaye create kuko entertainment yacu ikintu cyambere kizoyikuza n'ama content imwe naya azogenda arakuza industry kandi urumva ikintu kiryoshe nuko no munsi twamuhaye imbaho cyangwa urupapuro twamuhaye amafaranga frambu petit turaho nyene no musaraza gusuma ne arasanzwe adasuma oya kameme urumva mu ijoro arasuma no munsi maze kameme no musaza gusuma amafaranga yawe d'abord ne sumusani sidiri nagashimwe yes tu vois urumva ko kantu souvent ngo numusani ngo yavuga ati no ubu yarifie abamutoye urumva nabafana biwe bemera ibikorwa akora nibo no munsi bamuhaye million 26 live ko 26 live yashize yagi note ugati namwe ni mu departage ni muturo mushaka yes hama urumva uno munsi n'amafaranga avuye direct mu bantu bamwembe kandi atuye ku 95 kwijana Joel yarose 5 gusa ibice 5 kwijana c'est ça turaho nyene haragashavuka Davina yagize kubera umugabo we watarose irya award none baciye borganiza ibiinya babahaye umuriyoni mbega uwo miliyoni woba wahojeje amarira yoba yararize Davina kuri urya munsi no amarira Davina yarize ndamumesha yuko jewe na madame wanje yarambwiye ati umunsi wagiye mwihiganwa bikagenda kwigana jewe narabivuze dernièrement no kuri Agateka igaro nakoranye na million yego novuga yuko nushobora gutahura amajoro turara turiko turiyumvira ivyo dukoreye no industry burya ari abantu ngaba baryamye natwe twicaye tiko tuyumvira mena on fait quoi ubu no munsi nta makuru y'abanyamahanga hari aya mwarayazi none dukora iki ningingo idasanzwe umuntu afata nivyumvire bidasanzwe umva umuntu aramara umwanya muri ariko ariyumvira ko ivyo dushobora gutanga kugira bene igihugu babandanye biyumvamwo entertainment yo mu Burundi yes rero muri ico gihe rero iyo ibintu bimeze uko nk'umugore wanje abonye nk'amajoro par exemple aho nishize mu kibanda cha Davina ko ndazi nanje nishimwa cha Ibreezy ndazi nanje amajoro njama uravyumva ari umashobora kwanda postinze ikintu nka saa 9 z'ijoro saa 10 madame umusize hari yaryamye n'amabanga yo mu rugo atutayarimwe ari ibintu bitanga amabanga n'amabango yabubatse basanga ni turi muri ivyo mugabo uko rapambana gurabe ufite twebwe twafashe yuko hari abantu benshi bari inyuma no mpamvu twitwa influencer hari abantu bari inyuma badukurikirana aba follower umva aba followers nabadukurikira twebwe naba follower bakurikira wewe bakurikira inzira uri kuraca bakurikira inzira mba ndiko ndace rero iyo nzira ntumenya amaho arimwo ababinyuma babona gusa bagenda bahonyora gusa yibandanyiritse muga ntamenya amariske tuba dufatiye imbere hamaronse akantu k'umuntu avuga ati ngomba nshimire abantu babifisemwe uruhara bakaca bavuga bati nshimiye uyu kandi abantu babona yuko uyu ari wakora cyane no urumva jewe ndashaka kuba nshiramo inguvu hari umuntu agira ico bita over confidence kumva vraiment uko vyogenda kose ni jewe twese bimaze kutuba ko ari imyaka tugeze kwa turaba producer mvuga ati no mwaka nije nakoze cyane nije nakoze ama video menshi yakunzwe yagize iki mugabo hagenda gushimirwa kandi hashimiye umuntu ibyo birababaza ndabizi neza ndavyibuka byarigeze kwa ku producer yitwa Geraman muri 2011 mugabo yarashimiye ari Akezanet hano article hari kuri Akeza uzoirabe bavuga bati jewe nayige ko duhaye amajwi Akeza twariko turakora ko umugera yari umu brother wacu urumva novuga yuko ibi by'amahiganwa ndabizi cyane nabikoremwe nabibayemwo ndamaze no kubitegura je ndamaze gutegura amahiganwa kandi jewe ndakunda amahiganwa aba muri transparence jewe ndamaze gutegura nahora nkora kera ama emission nahora nkora kera naragira ibintu by'ama hip hop nkaza ngashiramwo beat narekera public iga partage biraryoshe cyane gusa kenshi yo habaye ikintu cha competition mu Burundi turakunda kumva izo njyane biva kuki none nta musi tugira tubona ni gake iyo bibaye muri transparent ibi ahantu uzokumva hari bahazanye induru c'est-à-dire bisigura yuko ntivyabaye muri transparence nta muco vyarimwo mugabo uretse abene gihugu bagatora bonyene aho nta numwe abarenganijwe hari umuntu uvuga uti uyu nabene gihugu bamutoye kubera kenshi iyo habayemo dufate nka hari igihe usanga
dufate nk'ama award na cyane cyane je ndaza ama award nka platform show n'iza BMA aho usanga ari abantu batanze ivyunguka je par exemple ndagwara umuntu witwa arimba gospel ari aba muri Etats-Unis yego ndafise ama message yandikiye na Inati ndafise nga amubwira gute amubwira ati amurungikire namba ari umuriyoni ngo azogere nari natene yambwiye ati ndungikire ngo ndi muri organisation ngo nzokwiyaranja kubyuro nka award amubwira ati je mu miliyoni gusa award nzoca ndayigushikiriza none okay bro i telefone ni gwanje guyunga none ikandaye ko arimo naka audio naka moya ngebinga ndabona ama screenshot uronsa kanya please tuganire atwara yazi appel video appel vocal atwara yazi 14 minutes na Tanzania anyereka hello ego urashaka kubereka no kuri kamera bakabibona gatoye nibisanzwe urabyumva haramara ruinkeneri nati none ayasi screenshot ni 500,000 ayasa mahera yararungitse ngaho kugira ngo azoronke awadi kuri Hakizimana Neri Nadia none uyu samahera yahawe ayana yandanga haye 700,000 sasa ari ibindi bintu ibi byose ngo kugira ngo aronke awa arababero bategura ibi harimo n'amanyanga urabyumva kandi Neri siho yari hajya kuri BMA yavuga ati abantu baranyegereye reka dukorane di ati wewe nzobinjira ati ntugire ikibazo mwabirangira Mjama yarakubiswe ku ntoke kabisa. Ico gihe uwo mugabo yari ngakubwiye ati gende ni nate namuhaye amafaranga. Yakubiswe ashaka yarakubiswe ku ntoke agiye muri mu bandi. Twavuganye. Chayo azurumba mugabo yarakubiswe ku ntoke vrai. Kwera no bararavye tundamucisha. Indirimbo ya Aime urayita, indirimbo imwe ya Aime uti. Sungambe namwumvise. Reka nundi muntu uvuga ati yego ndamupita. Mugabo yaba ari nka platform show. Ntibarahaba. Platform show barakana muha award. Haro platform show bigeze gutanga award c'était en 2000 combien? En 2021. Ego ni platform show ya mbere yabaye. Haro umuvye yitwa Willy Maronga. Yari yatanze yari yabaye nko 26 life ara sponsoriza event. Baramuhaye award. Bakebi bande urumva? Stadi bahaye igenga ma award abantu byabereye muri arena abantu babo babahaye amahera kugira yo award mugabo mu bisanzwe kandi ntaguciye umuntu nibaza ko ari nayo mpamvu platform show itaduga cyane burya BMA irafise ukuntu iri hejuru ega BMA iterwa na Kent Pipeti ntuzenga BMA Kent P no strategy gusa urumva ingwanya nuko babaguha ama award atavyunguka baguha urumva so mpamvu amahera yose agira muri organisation mugabo ya nta na envelope naki babino mpamvu cyinshi imana 26 life ngene cye yumvira ati jewe iyi challenge jewe uzobuwa mbere nzomuha amafaranga iyi competition mpamvu ata award twagize ni challenge gusa uzobuwa mbere turamuha sheki y'umuriyoni turaho nyene simbizi muri mu bantu batuma umuziki w'u Burundi umenyekana meme mukagerageza no kuzibira turazibira tukarondera n'ivyunguka meme yes ni kubera ikintu abantu bategura ama award batigera bategura award y'umu influencer w'umwaka ivyo d'abord kandi ibintu byo influencer d'abord ubuntu biriko biraza ntivyari bihari kandi rero ikintu gitangaje rero aba influencer baratandukanye bro yes cyesho bakwa ndi umu influencer muri entertainment yego hari nabandi ba influencer kandi aba influencer rero influencer gutandukanye hari nk'ibidada biraho rwa rudada rufite amapengo mbe gwitwa nde gwitwa rufite amapengo Ani Ingabire baya kidada niki influencer cha bien turi nyamwishi ufate abajya kumanda kuri Facebook dufate muri yaba influencers yego byo kugora gutahura ingene Ani Ingabire yonsomba amajwi tukora bitahura yego me twese turabaki maraba influencer ko nabikubwiye yuko turi muri Tanzania twahura n'umuntu ugasanga kuri Twitter akaze ubundi ni kuri TikTok ubundi ni kuri Facebook ubundi kuri Instagram safise 200,000 kuri Instagram je no kuri Facebook nta 72000
kuri Instagram visa abantu 4,000 Twitter apene ngomba nkwiza 4,000 kubera ndayijako gake ugasanga n'undi mujama uravyumva Twitter afise nka 10 wewe avise kuri Twitter afise 30,050 Messi muyu uravyumva yeah mugabo n'umu influencer uravyumva so ugashusanga rero wewe wari witeze yuko ari jewe nza kuba wa mbere mugabo usanga urya n'uwabaye wa mbere uravyumva ko nawe witwaza ati jewe nyamwinshi nije abantu bari sanse kwakira urabyumva niyo mpamvu urumva rero nk'abantu bategura kuza bategura ama event amwe nayo nuko benshi baba bafise inyungu zabo ziri personnel atari inyungu zibari za entertainment niyo mpamvu urumva nka twebwe aba influencers usanga batuneglige bavuga bati nkaje urumva si competition rero sofa kunshiramo kubera mbanza kuraba exactement ivyo bintu sike je vais gagner baguha ivyunguka none izi competition nta nimwe batanga ivyunguka si BMA si platform show nta numwe namwe tanga amafaranga bagoheza kijya kiboro hari ugenda ukote uguri kote ry'umuriyoni gende wabere ugenze gutora ikintu uzogenda gushariza mu shire mu nzu ikintu kizo nanyicira n'amagara imugabanye induru ngaho tuko turakora ikiganiro cica amagara kice magara ikintu kizotuma ntashukwa reka shareka awadira tuma umuntu adashukwa bijya bibyuma man ndagifisha ku telefone gasona ajya mantu zeye nama ema acagira kuri mubambi reka urowe nta platform ni muzopfa wakire sinshobora waya nimikunda shobora gashobora kujyamo kandi shobora kujyamo fuko award ntabona ati harimo ivyunguka yego aho sindimo uvuze kuri rujya rugendo mwagize go muri Tanzania ni kiye kintu rujya rugendo mwagwigiyemo kuko mwagiyemo aba influencer benshi ikintu zabona yigiyemo nuko birashobora gukunda yuko dukolabora gute urabona entertainment yakirakeneye ubumwe kubera hajya muri rujya rugendo hari abaririmbyi Kelina twari kumwe na Kelina hami kindi naco nuko twobwira yuko twashimiriza abantu umuntu wese uzi kuri muri entertainment uzobe ufise passport hari abantu benshi batagiye kuba ata document de voyage bafise nka Frani Karimu yishinga gutera inda yishinga gusa gutera inda umugore wiwe yishinga gutera inda mama Shamika je n'ufisa ayirondera ifata ijahe urabona nka jewe iyi ni passport sivyo urayibona iyi ni passport ivyo bidodo urabona hari ibindi bintu iyi ni carte ya Amical des Musiciens muri Amical bona nitwa umuki Maniragaba Idris Epho influencer ni ande simbizi wasema ya Amical des Musiciens iyo passport ya aga photo passport ku mugore wanje abisigura ko umugore wanje sinshobora kumuvanga aho mba ndi hose no bandi muri Tanzania mu hotel mwaraye nko muri Tanzania waranye nande nararanza avugana na video call gushika mu gatondo ikindi kintu naco mu artiste ategeza kugenda gisubiyemo ntuze udafise carte visa pana bancaire carte visa shobora korotira ariho hose aha rero uburi umuririmbyi w'umwuga passport yawe tuyibonyemwo ibidodo vyinshi umaze gutembera ibihe bihugu je nta bihugu byinshi ndatemberamwo gusa icyo ndakubwiye coco hari abantu benshi batagiye kubera atabyangombwa bari bafise ukeneye kuba uri professional uri umunyakazi baho kubera ibi bintu twe dukora ni ibintu biduheza ama opportunité menshi ko warumbagije ati ikintu wigiyeho nico kwanza ni cyambere uzi yuko uri mu entertainer abaho ufise passport baho ufise carte jaune carte jaune urayizi yego menda ifise ngaka nda genda na vyangombwa byose mze none ubu nyene ngaha kumva ngo ngo batabuze itike zo kuja muri Amerika nta Amerika je ndi kwanda jamu carte jaune yanje mengiri muhira iri mu bag muhira i passport fenda igendana cyane kubera nta karanga muntu ufise nagiye muri banki kuretira amahera witaye mze karanga muntu yaratakaye namaze imyaka 4 karanga muntu ufise cyangenda na passport mbamene barangenda na permis yaratakaye
na permis warayitaye kuva muri Fevrier ni barayikora Messi bizura urabaregwa sana kwa hano we yatakari iyo no permis yanje yatakariye mu Cibitoki hari stress ibarabara ryari ryagiyemo ibivu bariko barabikura bampamagara nabitaye aho ngarutse nsanga babitwaye kandi yemwe n'amahera urumva so mbwabye on less sivyo ikinize nuko mu butandukane ushaka kuri umudanso hamwe n'umupeti twa Angelo ego uramuzi Angelo Densanda je nawe nari inzi twahuri yari nje namuzi ku Instagram afite n'aba followers bawe so ndakubwiye cyangwa bibaza nk'ubu nka Angelo je nawe nari inzi umva ikintu gitangaje mbwa impamvu n'ubundi bizogora ngenda mumenya kandi kuberagira ama challenge y'indirimbo zo hanze mugana ivyo atandiri meza abantu ndatamba ariko izo mu Burundi aho arabigira duke sometimes duke jena namugeti peti nambukene kuja muri circuit y'ivyunka vyo ngaho kwega peti vana naramukunda challenge ngayikorera $100 namugeti safi Angelo bari komeje abapeti jeme nawe nega peti kugira umuntu namugati okay c'est bon ni byiza cyane uravyumva indirimbo imwe ugera gukorera ubu challenge mu $100 nako mekandi nabambona nambona ni mubi cyane kuri nambona ni mubi kuri TikTok mu vyunguka nambaye mu vyunguka ama challenge mukamoha ivyunguka yego kawaida na Gina arundi mudadagutwa Delicia hanogo narindi ko TikTok eze nagonye go challenge yacu ngo nitayiwe cyo sinanje ko ari umuntu yotungwa nataye kweli kubera iki mu bindi bihugu zirabatunze taye yene no tayitanga influence nyabaki hari umuntu akubona akakwishimira kugira ngo tureme ikigenda mubiri oya nyene kugira ashimishe tu amaso iyo ni influence sawa rero aho ni sawa rero Delicia sawa nawe aho ni petit twa Jami wo kuri Twitter hayo na misa tubane neza no muji wanje na Feel Bite naozi urabyumva byari biryoshe ubwari exchange urabyumva mbi kindi kintu naco nabonye muri Tanzania nuko abatanzania barakunda ivyabo sana cyane umwanya wose twamaze kuvuga ivyabo sindakubwiye ngo imiziki yabo cyangwa iki kuko naragiye muri club yitwa Breezy muri yo club vraiment bavuza Nigeria na duke two muri Tanzania Nwazo kubeshi ngumva ngo mabwati muri Tanzania ngo bavuza ngo Tanzania gusa no canke iyo boîte si mu Tanzania niyo boîte ya mbere ikomeye muri Kigoma yose niyo ya mbere no mu kwinjirura twarishe 3000 sinzi ko bitugiye kuba turi abarundi I don't know mugabo umenye yuko bavuza izabana no sinaija gusa ni juste ya playlist na DJ Phil Bite avuza nandi mugabo gusa ni kuyanyene no ngaba bikora ntitukwiye ro kubaza hari indirimbo ziba ziri worldwide yene ziba zivumye yene zihari mugabo cyanze banestamwe n'indundi nese ko no ngaba bavuza nta kintu do special je nabonye izo umviriza niyo mpamvu ubona abantu bose bagiye bagenda mu mabwati abantu bavuye hanze bamenyereye ibirori playlist ukumva muri Crystal niyo playlist usanga ku kabare kari kuri niveau ya Crystal kari muri Tanzania niyo playlist uzokumva mu kabare kari kuri niveau ya Crystal kari muri Etats-Unis ko bujya bubare nka bujya bwa mabuhari nubare yene ama club mwe najya VIP mwe najya yamaho playlist uzokumva ku mutwendi uzokumva Gera Plaza niyo playlist uzosanga muri Gera Plaza yo muri Tanzania ku mutwenzi yo muri Tanzania ni kujya nyene gusa difference gusa nuko bagenda baca mensera mu indirimbo zabo zikeye kujya nyene man nasanze aravuga ati do nage maso kujajinga mu DJ nasanze aba DJ bose bafuye rumwe nuja kugoblige mu DJ ngo nuvuze indirimbo z'abarundi gusa nigikunda barafise ibiharo byabo bakorerako barafise na vibe bari ko barakorerako kubera mu DJ ari hajya kugira umukriya aboregwa gura inzoga ataye bibaye ngomba gwanye basekirite bakoye nawe bamusore hanze ko umusekirite adatero uyu muntu hajya kuri Gera Plaza ntaba yakoze ifo yuko ari nk'umuntu yaborewe bamuteruje bamute hanze ivyo bihugu byose uvuze je ndemera yuko babimeze uko ariko muri Kongo suko oya man ugiye mu kabari muri Kongo Kongo bavuza ngoma zabo gusa si hose bro nakubwiye ku manivo bivana indirimbo zivumye muri ico gihugu uravyumva sinamba muri Kongo bavuza indirimbo zabo uravyumva hari ububari hajya ujamo kumva ibinyene none baye Nosbi bamenya bakorana amakora gute na ba Diamond Platnumz uravyumva baba bakeneye kugusohoka we international umva bintu kimwe
nakubwiye ati hari ububare bivanye na niveau yabo nonga mu Burundi hari ububare ugiye bavuze inkongomani gusa nubu nyene tugende hajya mu bwiza tugende mu bwiza kuri kate ndakungize mu kabare karaho uze kurondera indirimbo ninge mu Burundi uraba wikura usanga ukabarara kumukongomani voilà kandi ucuraba nakabara kari kungene kaba kameze shaka mu giswere nyene bwabo bari babwita nganda relax apana nganda relax babwita nganda twende kunganda ubwo bari bwose bavuze inkongomani tutapata mbalaka gusa ntibishobora gukunda yuko nko mu kindi gihugu wasanga bavuza indundi cyane nko kunya biva indirimbo yarenganye barayivuza barayivuza niyo ndirimbo mwavuye muri Tanzania mu kenyere gitenge ibaze niyo batwera muri Kigoma twari Kigoma harababaha kandi bajya baha abantu uvuga yuko ni n'abarundi tusaprema ko je naho twashikiye twayaga nta umuhari karavuga murumvikana mugenda mutandukana kutujambo dukeya cyane hari n'ibintu bavuga yuko kera ngo Kigoma yahora ari yo mu Burundi ni kawaida ni hayuhari vrema haje hari uravye n'imico yaho niki ne n'abarundi gusa rero kubera hari nk'abaha benshi baje guteramira ahantu vrema musanga bavuze bara izindirimbo zaje z'ama traditionnel kenshi usanga ziriyo naho izindirimbo z'abandi amuna sibizi iyi game y'umuziki imaze nk'imyaka myinshi ntawo biharira ivyo on uyu munsi aho ubona igeze kubgawe ubona igeze he igeze hano heza na game igeze aho mu producer ashimiga bakamuhereza amahera ibyo nivyigeze biba imyaka yose narimanze ntabyo nibigere mbona umuntu warabikora yari Cedric Bangi muri ntuzenya coopérative de Monsieur du Burundi nawe yashimira umenga umujournaliste yagize akamuhereza frambu ngaha anya mwarafatije muri kino gihugu yaramuhereza amahera yego 250,000 kwamba 250 ngano musana ko 26 life kandi vyabandanije itanze miliyoni mugabo suvuga ngo ni ikintu cyari kiri officiel ni challenge gusa yabaye ibintu byigeze ba that is why ndinga mvuga ati kandi abisupporting kuburyo n'abandi bazotegura ibintu mwene ibi ntawo shidikanye ko ngaha mu Burundi umuziki w'u Burundi usigaye ukunzwe none namwe murafise gahunda yo gutobora nange mukagenda kuguzana ivyunguka mu bindi bihugu no ivyunguka dusanzwe hana tubizana kuko la majorité y'abaririmbyi ahantu baronka income ni ku ma platform yego nta platform nimwe ndundi dandaza umuziki w'u Burundi niyo nagerageje kuzana abarundi bayiteye umucanga nibigeze bipfa rero platform nigeze kuzana je narigeze kuja muri studio ndasona indirimbo apana ngo kugira ngo mu star no ngo mu byo kuririmba ahubwo kugira nigisha abarundi ngene bashobora kugurisha imiziki yabo iyo platform na créé narayizanye mbayentese nawo bigumira kuri YouTube Spotify zande mva yose n'amafaranga ava hanze uravyumva YouTube sindundi Spotify sindundi zande sindundi za Boomplay sindundi urumva byose nivyo hanze umva amafaranga basanzwe bayakura ese bashaka create iyo niyo yego nayo namaze kuyicreate ntibigeze bayitaho mwarayaze n'abaririmbyi bose ni bro nako ntagize kandi abaririmbira majorité nibo baguze ndafise n'ama mail yabo ngaha bariko baragura iyo ndirimbo ndiko ndabasomesha akabona neza ingene indirimbo ayiguze umuntu mbere yiguze yari ya Mipro avyumva so mugabo urumva ndo ivutu nta kundi je laisser tomber kubera abarundi nabonye badashaka gukora ivyunguka hama ikindi naco urumva kuja hanze imbere yo kuja hanze tubanza kwanza kuba local iyo nigiye muri Tanzania nuko nakubiye ko bakunda ivyabo mu bubare ugiye banywa boisson zabo bo bafise amashiramwe menshi suko twe dufise Brarodiyo nyene barafise zitwa za Serengeti za Kilimanjaro zande za kagira n'ama ntuzenye ya leta usanga mbere tifise imitahe nko kwa Brazil usanga leta ifise imitahe mu kabare hose nabona abantu bose banywa ubuyoga bwabo yego nta baranga uragenda ugabanano biteretse ngo Heineken 10 bari bakubona bumengo ngo umubono n'abantu banywa Heineken kandi hari abanywizi wabo barata bro mbe urazi yuko hariya muri Tanzania mu bubare bwose mu bubare mu masoko ku ma station abari icapa cha obere kiguteka gusaba resi barakunda igihugu cyane baramaze ikintu Tanzania ofeti ikintu cyose bashobagishira mu itegeko mu Burundi turacibwiriza bro mu Burundi ufite muri Tanzania umwene gihugu bamwoblija gusaba resi kandi iyo resi ni kugira abone exactement yuko ico kintu waguze wakiriye ikori c'est bon
igitoro kuri station bagushiramo igitoro cyasoka resi anuze ya Uber apana ya ni TRA yari muri Tanzania jeme narabikunze cyane nka kuryo usanga litiro amahera wariguze bagakwereka yo uyigura ayo mudandaza na ya leta TVA bariko nonga barabigira nigeze kugenda boro haraho cyane posting ya ndahemvye abakozi abantu baranuka mu makommentaire c'est vrai naguze agatoki c'était pour 7 millions arishi mugabo hariho 1300 ya TVA agenda ariko aho tuvuga ariyo TVA ngo hemvye abakozi none ntasimevye abakozi ba leta bose abantu bacu babifata bose yo bava bakagenda n'abahemvye ariko nibaza yuko ivyo bintu byo kunywa inzoga zaho gusa ntibanwe izo mu mahanga mbo d'abord ama entreprise ntabara aba Tanzania 100% ni uko acunga dufise brasserie ni aba Hollande mugabo urumva ingwana ngato afite andi ma entreprise bariko arakora inzoga bagaca bayiruka ko gaca babazugara murumva tuze du ofite ikintu muri Tanzania gushigikirana wowe nk'ubukozi nka Sapporo ukabona irateye imbere namantangira example kuri Sapporo irateye imbere ico ukora ntuco yugara ahubwo ico ukora qu'est-ce que toi tu fais ujeje kuyiregwira ucikurikiranira hafi ukagenda ukabraba ati none Sapporo niko nivyo nabonye muri Tanzania kubera ijya ikintu kiriye hit gihakazi benshi muga difference ya twebwe nganye tumeze umuntu ateye imbere dufate nk'umuririmbyi ariko aravance biyaranginge nasubira inyuma baraba amadefo nawe nera cyakoresha inguvu nyinshi raba nka DJ Fernando ibitero bamutera mugana nawe ndamukunda yari itahuye ubwo nawe yabivyaza umusaruro no nabonye post ibara mwanyambitse ubu yavuye iri imbere ubanye ifoto zako fresh wafite urumva ko bimutwara inguvu nyinshi udafise umutima ugumye wafite mu Burundi ufise ingwane yuko ibintu byose tuvyegereza umutima Satbinwe nabonye bashobora muta ibintu byose oya na Satbarige nawe abyegereza umutima ande blotz ubuvuba urazi imyaka namaze Satbir Ambrose ngasa nawe waramukomye mzi mugabo urumva ofite ingorane dufise ibintu mu Burundi turafise ukuntu ibintu tuvyegereza umutima Sapporo nimbi ugashuvyegereza umutima tuyugara banzimwe wafite ntidushishoza turafise iyo ngwana tudashishoza umuntu kwa posting zikino kintu agiposting iki kiri kwera iki yagombye kunkebura reka rero nkosore kuburyo ama commentaire si bitutsi ahubwo commentaire niyo iguha umwanya ugata reka rero nikebure ko menye yuko ari nabandi usanga bafise inzigo jari ari nka Twitter yari yanditse kuri Twitter ni ko nakubwira abarundi ngene bameze yego kari kuri Twitter nanditse ati nyene cubahira igihe yamamaza bo apart yamamaza igihe bamwemeza yuko ari bazuba mu kandida wa CNDD-FDD ikintu cya mbere politique yiwe ndavyibuka c'était en 2020 yavuze yuko umufuko wose Dore amafaranga n'umunwa wose uronka icugi. Bro urinzi ubona mu producer ashikirwa kuronka amahera agashimiko. Bisigaye ko mwene gihugu na koko menya neza. Twebwe nitwe abantu banyuma. Je note dushikirwa n'amahera. Mwebwe abari twebwe aba entertainer. Erega twebwe turi mu bantu basamaza abantu. Yes. Gushika n'umuntu asamaza abantu arinze ashikirwa. Iyumvire uri busy n'ivyakora wabayeho gute. Simbizire kandi abashimire cyane. Genda gushimiye cyane mari. Merci sana kuri wewe wafashe umwanya ukadukurikirana kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma. Ubahwe cyane aho uri hose. Big up on yourself. Ciao.